Kagame yarariye arahaga yibagira bamuhaye atangura kubona ko abarenze. Nico kibazo Kagame yagize. Buriya mu bintu bigiye kurangiza intambara kimwe mu bimenyetso mugiye kubona u Rwanda ugwabwo u Rwanda ugugaye mupaka ubuhuza n'Ubuganda kumvo zibiri. Imvo ya mbere ni yuko abasirikare b'u Rwanda bahereye mu Buganda bahunga, agomba arabe ko basiyo babuza guhunga. Abantu benshi gushika ubu baracibaza ngo Uganda ivuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndaguha uburorero bubiri gusa basi bobereka yuko Museven atakivuga kimwe na Kagame. Ni gute bo bavuga rumwe abasirikare b'u Rwanda bahunze urugamba bagaca bahungira kwa Museven akabakira akanabahamagarira itangazamakuru mpuzamakungu bagatanga ibiganiro bisa nkaho bariko bararega Kagame ku mafuti ariko arakorera abakongomani. Jean-Luc Habyarimana burya nawe arabangamiye Kagame. Ngira ngo mwari ko mu misi heze Kagame yavuze amajambo akomeye cyane kuri Jean-Luc Habyarimana. Uwo nawe ni inde? Umuhungu wa Habyarimana. Exactement. Nta basirikare bagifise. Kubera ko igabanuka rya effectif. M23 yatsinzwe ku mirongo rugamba. Imvugo je ntari ndashigikira no korakoresha iyo bavuga ngo M23 yikuye mu duce runaka. Iyi mvugo je ntabwo ndayemera. Ntabwo M23 yikuye mu duce runaka. Kubera iki? None uwombwira ko bikuye muri Uvira. Oya wocumbwira ko bikuye muri Uvira. Nono igihe bahinjira hari usasi habaye. Hari amaudio nawe urashaka kuba warayumvise. Bavuga ko amakambi ya gisirikare mu gihugu cy'u Rwanda yose ngo ari vide. Abasirikare bari bayarimwo ngo baje kwegerezwa umupaka ngo bagomba bagabitero ku Burundi. Sinzi ko amakuru wayumvise wewe. Ayo makuru yiriwe ariko aracicikana. Nibo bahisemo kubesha ngo baje kurasa Burundi. Mugabo ntibashatse kuvuga ukuri. Ukuri ni uko bafise amakuru ko abahungu b'Abanyarwanda bari muri Nyungwe batanguye kwasanisha inkuba ku butaka bw'u Rwanda. Hari amakuru yagiye acinjikana hano na hariya bavuga ngo M23 yavuye mu turere twishi ariko ngo ntibavyishimiye. Iki kintu cyane y'amakinga mbega nivyo cyane ni sivyo? Bana musesanguze tubwiye. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Imvugo je ntari ndashigikira no korakoresha iyo bavuga ngo M23 yikuye mu duce runaka. Iyi mvugo je ntabwo ndayemera. Ntabwo M23 yikuye mu duce runaka. Kubera iki? None uwombwira ko bikuye muri Uvira. Oya wocumbwira ko bikuye muri Uvira. Nono yego ariko nta rusasi rwahabaye. Igihe bahinjira hari rusasi rwahabaye. Carabuje ko bavuga ko Uvira bayifashe ku muheto. Kandi bahinja atari rusasi rwavuze. Pardon. So ubundi uku kuntu bariko barava mu bice bitandukanye. Cyane cyane bariko barava muri Rubero na Zawarikare. Ngomba ndabihe fact zitatu. No kuvuga impamvu zitatu. Ziriko zituma bariko barava mu bice butandukanye basanzwe barimwo. Impamvu ya mbere ni yuko batsinzwe urugamba ku muheto. M23 yatsinzwe urugamba. None ko bigutangaza. Batsinzwe urugamba ku muheto. Gute? Enda bikwereke. Aba ba M23 abenshi baraheze bahungira mu Buganda. Hari aho twako turavugana dernièrement bambwira ko ngo bumvise akamo nateye kuri BF. Bambwiye ati burya twara gukurikirana kuri BF. Twarumvise akamo wateye franchement parla. Uwamenga udufukuye agasashe kare kadufutse ku maso. Ubu bari muri Angola. Bagiye ari timu y'abasirikare 12. Bari muri Angola. Bari ko baramugisha franchement parla. Bamaze kubona ko babuze voie de sortie. Hagati mu barongozi babo batanguye kujyana. Bace bagira iki? Biga imigambi yo gucomoka. Aba M23 benshi baravuyeyo.
nta basirikare bagifise kubera ko igabanuka rya effective M23 yatsinzwe ku mirongo y'urugamba. Iyo ni inzira ya mbere. Inzira ya kabiri, M23 yarakubiswe kidiplomasiya. Diplomasiya yabo iri down cyane. Tshisekedi yarabifutse. Kandi ku mirongo y'urugamba vyaboneka yuko umengo Tshisekedi ni wari karatsindwa. Reka ndakubwira ikintu kimwe Mr Vibe, sivyo? Uje ndi hano kuri ya Gateka. Ndiko nshikiriza inkuru, sivyo? Wibaza ko jewe uko nshikiriza izi nkuru kuri ya Gateka ariko umuntu adafise ahashikiriza tunganyijwe. Oya. Nk'ubu wo twatuko turabona par exemple. Jewe nkaba mfise aho mvugira abantu banyumva. Nawe ukaba udafise aho uvugira. Ninde yo kumvikana cyane gusumba? Ni wewe. C'est ça. M23 yarashize inguvu mu itangazamakuru. Nubwo yakubitwa, yatangaza ko yatsinze. Nubwo yakubitwa, yatangaza ko yatsinzwe. Reka ndagwa karokoroshe cyane gose. Wowe nk'umutangazamakuru wamenye ko bariko bava mu buce butandukanye. Yes. Nabantu bangahe ivyo babizi. Je baracantelefona bambaza kutatubwira amakuru yo ku mirongo rugamba bimeze gute? BF mu buziki ngo mutubwire amakuru yo ku mirongo rugamba. Ndayababwire batari ko baragwana. Nibakigwana M23 barabakonye baracunga. Kuvuga abandi basesanguze babivuga barabesha. Intambara ubu ziriko zirabera muri Minembwe. Naho muri Minembwe ni drone za FRDC ziriko ziramesa batwigwaneho n'abasangira ngendo babo. Uwo kubwira ngo muri Masisi hari intambara, muri Warikare, muri Rucuru, muri Rubero, tuze barashikana ngaha muri Penda Rusizi no muri Uvira. Akagutwara Goma na Bukavu ni kinyoma cyambaye ubusa. Iyi ndwi yose iheze atantambara zibaye. Mugabo ntivyabuje ko batangaza intambara ziko ziraba. Barabitangaza n'abapfuye bakerekana amafoto y'abapfuye. Rero M23 yasumbije intambara mediatique igisirikare ca Kongo. Nico babasumbije. Mugabo kuri front line barabadodaguye byikimesha barabahonze. Ikimenyamenya none ubu bari he? Fact ya gatatu rero ngomba kwereke yigitima ariko arava muri bijya bice. Bariko baza gufurira ibinogo. Sinzi kugitahura ico kintu. Gufurira ibinogo. Vyiki. Abenshi baraguye ku mirongo y'urugamba, barapfuye. Abandi barahunze. Abashefu muri bo bahunze, abenshi bagenda batwaye abasirikare bakomanda. Sivyo. Rero hakugumiza abasirikare muri za Rucuro, muri za Rubero, muri za Warikare hirya, mu gihe hano hafi ya Bukavu na Goma hari ibintu hari amavide. Abari bahacunze bahunze, abandi bapfuye. Bahitamo gukura abari hirya kure bakabazana gufurira bino binogo biri vide aha hafi ya Goma na Bukavu. Kuko ariho abafatira ni cyane gusumba. Bariko bakura mu marokarite ya kure bakabegereza hafi. Kugira barinde umutekano w'ibisagara bamaze kwigarurira. Nimuhendwe rero ngo bariko bikura mu bice ngo bimeze uku wapi barakubiswe bararashwe kubi abagiriwe Imana barahunze. Abenshi bari mu Buganda, abandi amaguru akundiye bari muri Nairobi, abandi bari muri Angola. Abantu benshi gushika ubu baracibaza ngo Uganda ivuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndaguha uburorero bubiri gusa basi. Bobereka yuko Museven atakivuga kimwe na Kagame. Ni gute bo bavuga rumwe? Abasirikare b'u Rwanda bahunze urugamba bagaca bahungira kwa Museven, akabakira akanabahamagarira itangazamakuru mpuzamakungu, bagatanga ibiganiro bisa nkaho bariko bararega Kagame ku mafuti ariko arakorera abakongomani. Nimba bavuga rumwe abasirikare ba RDF. Reka ndakubwira akantu kamwe. Hari umuntu nako twako tuvugana ari mu Rwanda. Warashikanye n'umusirikare wa RDF. Arambwira ati Musesanguzi ntakubesha
ahantu tugeze nta mitima tugifise. Uwo umusirikare wa RDF ambwira ati ngurazi nk'ubu umuntu aje akakubwira umusirikare ati nakubonye kuri liste y'abagomba kuja ku butaka bwa Kongo. Ararahunze ubwo nyene acatekera imizigo one way mu Buganda kuko barazi ibikorwa drone ziriko zirabakorera. None ni kubera iki gihugu ca Uganda kibakirana urweze n'urukundo? Aha rero nshatse wumve yuko Ubuganda butakrisoma mbike n'u Rwanda. Ubundi Kagame yarariye arahaga yibagira bamuhaye atangura kubona ko abarenze. Nico kibazo Kagame yagize. Buriya mu bintu bigiye kurangiza intambara kimwe mu bimenyetso mugiye kubona u Rwanda ugwabwo Rwanda ugugaye mupaka ubuhuza n'Ubuganda kumvo zibiri. Imvo ya mbere ni yuko abasirikare b'u Rwanda bahereye mu Buganda bahunga, agomba arabe ko basiyo babuza guhunga. Imvo ya kabiri ni yuko agomba kuzibira abasirikare bakayumba Nyamwasa kumbure n'abandi mbuza abandi mwumve Jean-Luc Habyarimana. Jean-Luc Habyarimana burya nawe arabangamiye Kagame. Ngira ngo muse ko muri mu misi heze Kagame yavuze amajambo akomeye cyane kuri Jean-Luc Habyarimana. Uwo nawe ni inde? Umuhungu wa Habyarimana. Exactement, umuhungu wa Habyarimana. Kagame yaravuze ko amajambo akomeye ndetse na Olivier Nduhungirehe nawe yaravuze ngo ama movement Jean-Luc Habyarimana yakagira muri Kongo tuyakurikiranira hafi. Gute bakurikirana umutekera bavugisha? Jean-Luc ni umusivile. Mugabo nimba Kagame yaramuvuze ko Olivier Nduhungirehe akamuvuga ko uca wumva yuko hari amakuru y'ubutasi bafise yuko ababangamiye. Hari amaudio nawe urashaka kuba warayumvise bavuga ko amakambi ya gisirikare mu gihugu cy'u Rwanda yose ngo ari vide. Abasirikare bari bayarimwo ngo baje kwegerezwa umupaka ngo bagomba bagabitire ku Burundi. Sinzi ko amakuru wayumvise wewe. Ayo makuru yiriwe ariko aracicikana. Nibo bahisemo kubesha ngo baje kurasa Burundi. Mugabo ntibashatse kuvuga ukuri. Ukuri ni uko bafise amakuru ko abahungu b'Abanyarwanda bari muri Nyungwe batanguye kwasanisha inkuba ku butaka bw'u Rwanda. Bajya abasirikare baje kugira defense kuri bano bahungu bari muri Nyungwe kugira ngo abenegihugu b'Abanyarwanda batabadestabilize. Babonye iyo déplacement y'abasirikare bacabesha ngo bagomba kuza kurasa Burundi. Uburundi bo burasa. Uburundi kugwana ubano umRDF. Uburundi abubona nk'umuzinga w'inzuki. Umuzinga w'inzuki urawubona? Terakwibuye gusa. Terakwibuye ku muzinga w'inzuki. Urabigikurikira. Ariko bwana Musesanguzi nivyo kuva intambara zikibane turabona u Rwanda rucokoza Burundi. Nane ariko n'u Burundi ntiburacokoza u Rwanda. Sogo mu majambo yiwe yavuze ngo Burundi ni igihugu c'abami, igihugu c'abanyamahoro, ntidutera. Mugabo uduteye turamwivuna akabona ko tujya dukaravye. Ibi nanye n'icubahiro aheruka kubivumera. Yavuze twebwe Burundi ntidusotorana jamais. Mugabo ducokoje turakwereka ko tujya dukaravye. Genda mu mateka y'u Burundi n'u Rwanda kuva ku bami. Nta munsi no mu Burundi bigeze gutera u Rwanda. Mugabo u Rwanda gwaratera u Burundi. U Rwanda gwaratera u Burundi. Uzobaze amateka ya Kirundo bashaka kubutayazi. Bijya zina Kirundo ryavuye. Canke mubaze amateka ya Nshinge na Rugero. Nta Burundi bwigeze bwifuza gutya Rwanda. Cyaje munyene bakunda kuvuga ati abatagira Shinge na Rugero. Ngo yabuze Nshinge na Rugero. Abenshi bapfa kwivuga batazi cyari ico. No mu isengesho barabivuga. Bwana ngo turasengera abadagira Shinge. Kazigure bwana Musesanga. Oya umwanya wamaye wakwiye. Wa mugabo muri commentaire abakazi bakandike Nshinge na Rugero.
erega yagateke mukurikiranwa n'incabwenge nyinshi ndamaze kubibona n'incabwenge nico gituma natwe duhamagara aba incabwenge yes tugarutse kuri iki kintu bana musesanguzi cyo kuva mu turere tumwe twa M23 hari abagarutse baravuga ngo mbega ubwo ntukoba ari ugusiga inkora abantu ku maso bakaba bariko barabesha bakaba bakiturimwe nivyo dabo ico novuga ni giki erega bo ntibahagaritse intambara oya baraneshejwe abasirikare bamwe barahunze baragabanutse mugabo aba bagisigaye nibo bagomba kugwanisha ntihagire ubabesha ngo intambara bayihagaritse ihibambeho bariko bigindi imikenyero bagomba gukoresha kuko ndafise amakuru yuko wanashaka bakiriko binjiza abandi basirikare bava mu Rwanda binjira muri Kongo bambaye civile baracinjira intambara ntazo bahagaritse ntitwazinga intambara zaheze kubwa M23 intambara ntirahera none intambara yohera gute batararonka ubudahangaga erega aba ba colonel nangayivuza sorry aba ba Kabira aba muri ho hari abaciye imanza zo gupfa ibi murabizi none intambara ziheze uku baca baba execute niko bimeze kugira ngo zihere aba bari kubagwana barondera ubudahangaga tanke batararonka ubwo budahangaga aha ni mwitegeko bagomba gukora amacrime humanitaire ubu rero bagomba gukora ubwicanyi burenze bwo kugira ngo babe bo convaincre leta ya Kongo kwicara mu biganiro nka kumwe babigira kwa nyakwigendera President Juvenal Habyarimana ariko bana musesanguzi ivyo uri kubivuga mu gihe biboneka ko bitaravugwa yuko nimba ntihenze Goma igifashwe na M23 Goma iracafashwe na M23 mugabo abasirikare bayo benshi yakaze ntabwo bikaze abasirikare bayo benshi baravuye muri Goma ntibakiyibamwo basubiye hehe ibunagana niyo bari mu ntango ziyindwi n'imiryango yabo benshi baravuye muri Goma bari bunagana kwereka none FRDC tarahaze ibi namana yavuze mentwa sivyo uburyo Tshisekedi ariko agwana muri rugamba inguvu nyinshi ziye muri diplomasi sivyo we yifuza ko intambara ihera hapfuye abantu bake ubu yovuga ngo agabe igitero cyo kubirukana muri Goma par exemple bo barateguye ko baca bagandagura bene gihugu kugira baca babesha ngo mwabonye ivyo abazarendo bakoze ivyo byose yaramaze kubisoma niyo mpamvu amashamba bagomba kwirukamo guhungiramwo niyo yabanje gufata za Nyiragongo za Kawusivyega ajya amashamba bafiswe n'abawazarendo sivyo nibibira ku buryo bakubiswe muri Goma batazohungira muri bijya bibira bazo bahungiye imvura mu muvo bo bateguye ko boca bagandagura bene gihugu bagaca bahungira hajya mu bibira bijya bibira nivyo babanje gufata bamaze kwifata rero bari kubiga ama technique mugabo kubwa Tshisekedi bakenera ko bavamwo ku neza atantambara zihabaye kugira ntihafa bene gihugu benshi ivyo bizokunda none muri Uvira ntibahavuye muri Uvira barahavuye nubu baracava ngo bagomba kwasubira mugabo ntibazohasubira n'ahandi bazohava nka kujya batabikunze canke babikunze imihetira foye ntagiye umuntu azabesha abantu ngo izi ntambara z'amoko nukuri izi ntabwo ari intambara z'amoko usibye ko agatsiko k'amabandi ba FPR inkotanyi bashatse kuzigira intambara z'amoko kugira ngo bashike ku ntumbero zabo nka hamwe kajya agatsiko kazova ku butegetsi akarere kacu tuzokongera gusabana kuko mu Burundi nta vyamoko mu Burundi hari bihari mugabo byarigeze kuba bihari byarigeze kuba bihari mugabo ubu nta bihari wowe uzi impamvu politike ya CNDD FDD yubakiye no kuvuga inguvu za CNDD FDD ziri mu bahutu n'abatutsi n'abatwa
ubutandukane bwacu bw'amoko nizo nguvu za CNDD-FDD. Yes. Bwana Musesanguzi ukuri ubutumvise hazoze mugumane muri no studio yawe reka ndagushimiye.